Jewe hirya y'ejo naravyutse nsanga amaguru menga yavunitse. Amaguru yavunitse harimwo ibintu by'ibinyanya no mu nda nkaguma ndibwa gose. Hanyuma jewe ryari naragiye kwipimisha ishano. Ngiye kwipimisha ishano ntibaritora, ndagenda kwa muganga baramvura malaria na tifoyite, barabona na kimwe batora. None aciye telefona mushikanje ndamubwira ukuntu amerewe, acambwira ati ari ahantu jewe bansengeye uraza ndakujane. Pasiteri nari nsanzwe ndamukurikirana kuri TikTok, Facebook, cyamumbwira acambwira ati uraza ndakujane turabe ngene vyogenda. Aciye anzana ngaha nyene nazunguriwe gose, ari umuntu basengeye bagiye bariko baravuga hariya, cambona menga atiko ndamanuka epfo. Yego nabona ndiko ndamanuka epfo, muvuze rero bajya ariko barasenga kujya kuno bariko baravuga, nkaca numva ikintu kimeze nk'ikigwega ngaha mu nda, ubwenge bukagenda mu nda. Hari ukuntu bansengeye ndabona ikintu cyavuyeyo, ku bwanje ntacyo nabonye, nabona ibintu by'ibishengeri. Aha mu maguru naho numvise amaguru yigoroye yo, ubu oya byabinyanya na bwabo abari nta kintu ndiko ndumva mu nda. Bimeze neza cyane gose. Amen.